Ego murakoze kuri ibyo bibazo. Nashaka kwishura ari ikibazo cy'amanoti yabajije. Ikibazo cyiza cyane cyo kuvuga ati mbega ko hari abaririmbyi tubona ngaha maze gukora edition zibiri ubu mugeze ku ya gatatu, mbe ntabandi nka Satbi tuzomubona kuri affiche. Mbe Msamaria nanuze na Sherine ko batarasohora indirimbo n'imwe nshasha cyanyiki. Nkuko cyamana ndayigambe na mbere kamande shimire BANTU BWOY ko yateguye kino kinoko ikintu cyiza cyane bugiye no kuraba ntabwo ari terambere ku muziki gusa kubera ko turarepresenta n'igihugu. Hari abantu bari hanze bazi FIZZO bamaze kubona iyi event yateguye abanyati igihugu cy'u Burundi gihagaze uko. Hama ikibazo canje reka maze ni presenter twa manoti promote. Ikibazo canje kivuga uku iyi ni festival yamiba kenshi yasikesha buri misi yose muri no misi mikuru ya independence. Nashaka kumenya ino festival haraho yo bihuriye na guverinoma. Eske guverinoma yoba yifinansa? Ndakunda kujaniranya iyo ndonsa kanya mumbabarire nshiremo akantu kataje na festival kora ko benshi bakunda kunyitanda umunyarusa kwa kujya kweva. Ubuherutse yemagira festival mwatwemeye ko mugiye kugira BANTU BWOY FM, ariko ushika muri kano kanya ntirashobora kudushikira, turindire gushika ryari. Ikibazo cya nyuma ntabwo ngomba zane fanatisme kubera ko ndumenyesha makuru kandi ndabifitiye n'impamya bushobozi. Novuga ko ubuherutse kandi hari ikibazo abamenyesha makuru bagiye bagaruka ko bavuga ati BANTU BWOY yarateguye ino festival kandi itume n'abarivyo yagiye batandukanye, ariko hari muri byitwa amatureka amasatu n'izogera tumubona. Eske muri ubu naho twizere ko zobona affiche ariko Satbi muri no festival? Ego murakoze kuri ibyo bibazo. Nashaka kwishura ari ikibazo cy'amanoti yabajije. Ikibazo cyiza cyane cyo kuvuga ati mbega ko hari abaririmbyi tubona ngaha maze gukora edition zibiri ubu mugeze ku ya gatatu, mbe ntabandi nka Satbi tuzomubona kuri affiche. Satbi twaravuganye n'umashaka nimba ari yo nkuru muri ndiriye twaravuganye nuko nyene ari hanze mu bikorwa byiwe kandi azotaha le 14. Ngira ni muri muzi n'umusaza azotaha ndamenye ibanga so nukuri twari twavuganye kuko nkuko kenshi tuba dukeneye umu artiste mushasha umuntu azoparticipa muri iyo edition tuzoba tuko turategura. Mbere na Natasha twari twavuganye nawe nyene aranyemerera mugabo nawe ikibazo ari hanze, gira murazi ko ari hanze ari mu Bubiligi. Wowe yarariye no muhari kubona adahari ngaha. Ibyo byose ni muri ya ntumbero yenye kuvuga ati kwa gukorana n'abandi ba artiste, kwerekana urukundo, kwereka aba bajya bari munsi ya bato bacu gushigikiranira urumva. So Satbi yari yemeye, Natasha bari bemeye, malheureusement nuko batari mu gihugu. Hari ikindi yavuze ngo cha radio be radio ya BANTU BWOY turindire ryari muyindire gushikaho muzoyibona ngo ni ikintu kiri si ikintu vyuka gusa ngo cukora ko naho noba mfise amamiko ndayafise ndashaka kuvuga ati ni kurondera ya metere gusa niki amukagira mugabo ifoko ugira ikintu ciza, ikintu kiba giteguye neza. Hari ikindi kibazo yabajije ati mbega ngo guverinoma ese guverinoma irafisemo uruhara muri festival. Ego irabifuzemo uruhara kuko iyo itaduha ikibanza cyangwa ituyemerere cyangwa iduha sekirite cyangwa iki irabifuzemo uruhara kuko niyo dusinyira ati nimukore. Hama hariho na si guverinoma gusa, hariho na paeje. Hama hari undi yabaje ikibazo ati mbega uyu uva muri dushe
dushete internet yabaje ati mbega iki gikorwa mukora ni kubera muronka amafaranga canke gira ibinama nabivuze iminsi yose ariko tuturasohora udufaranga twacu mugabo ni muri ya ntumbero yo gufasha nuko je nanye nga muri Bantu Boy ndafise ivyuma mbe hari amavideo angaye mfise amavideo yanje araharuye sivyo ariko hariho abantu nafasha kenshi kubera navuga nti reka ndabafasha anyo babanze nabo nyine bubaka amazina yabo tunga turi mu ntumbero amahera azoza kandi iyo muriko murakora business ntuzoshiremo amafaranga muri business amuco wimvira ko ejo uzotuyohora ibihera no hahandi mushikira hagati mukaca muheba ibyo bintu nkuko je nama ndabivuga ya plus de 20 ans nkora aka kazi nimba amahera nza kuyaronka ya même pas 10 ans umva ni patience d'abord mukintu cyose uzovukura kora patience nikintu ubu ushaka kumenya ati je nshaka kugera hana ubanza guharura d'abord amafaranga ubanza gutera imbibi imbuto ukazitera hama ukabagara hama ukagira ntutera imbuto ngaho nyene ngo ejo ucugira urumva je sais qu'un jour naho tamahera nzoba turiko turaronka mugabo tuzoronka abo twafashije bazotuvuga neza bavuga ati muri kariyeri yacu nico kintu nyamukuru kuba reconnaissant muri kariyeri yacu nimba tugezaho turi nuko hari abantu bashizemo umutayi wawo bashizemo ingufu zawo batugiye imbere kugira batwereke aho twoca ko twogira ukuntu amafaranga gusa kuko iyo amafaranga je novuga yuko amafaranga noba Bantu Boy yoba yaratanze sinavuga yuko yamaze kugaruka mugabo turazi yuko mu minsi iri imbere cyangwa mu myaka 10 cyangwa muri angahe tuzoyarja kandi je noronka yuko no shima yuko noronka gahera maze kwibera umutama wa cyane nkaca nirira gahera meze neza nawe nkuba Imana impa y'amahera arusha ayo mfise no champ ibaga mama yangu urumva so nikintu cyo kuvuga ati wowe urashiramo amafaranga yiwawe mugabo urazi ati un jour hari ikintu zo kunguka cyangwa hari ikintu zo kungukira abandi kuko iyo uronse umuntu aguma avuga ati ujya muntu n'ukuri yaramfashije iyo ni imigisha d'abord no kurondera imigisha kuko iyo ufise ikintu uriko urakora ikintu atambigisha birimo mutera imbere nta namugenda ubishiramo inzigo nta nahamushika ko n'Imana ntikunda umuntu w'inzigo umva mugihe rero uko urabikora bikorana umutima umwe ushiremo umwete uvuga ati jewe je sais qu'un jour uyu muntu azonshimira ko iyo umuntu ariko aragushimira ariko aravuga ati ibyiza wowe waramukoreye iyo ni mibaraka n'Imana ibandanye guhezagira ngira hari ikindi wavuze ngo mbega mu muziki turamaze kwikukira biracagoye cyane kugira twikukire umuziki deja bariko baradufungira imiziki mwimwe babona ibi bitwaririmbye mu muziki mbwa ntibabona ivyiza twaba twaririmbye mu muziki nico kintu kibabaje ariko nibyo ndege nuko mugabo mu muziki yose ahantu hose ngira hari amategeko arabaho mugabo nibaza yuko boducira inkoni ngufi kuko niko kazi katubeshejeho mu gihe turirimbiye Burundi tuko turahayagiza Burundi même pas merci nibavuga na merci nibadutera intege ariko kubera naririmbye umudodo ngo funga iyi hangama nayo ndiko ndahayagiza igihugu nayo kubera utaje kumbwira ati warakoze basi kuvuga juste warakoze ariko kugira naririmbye umudodo nko kundi nyine usanga bako baraduca intege none abana bashaka kuririmba babana bashaka ryaterambere uzoba umuciye intege azoza kuri kidoma mu barabara canke abigisuma kuko abona atakamaro kuri kubera mu marira so bazorayo baducira inkoni nukuri ntiba cyo kintu kirababaje kwikukira mu muziki birahari mugabo biracacumbagira kanje noshima mvuye mbonye abantu bari inyuma yacu bamaze kwikukira mu muziki ngira ndino mumva ngira nzotamba cyangwa bati kameze ibyo twakoze ibyo twagerageje gushika ko hari abandi bari inyuma yacu babishise
ngira ibibazo nabyishuye. Mariki navuze capa yaje sinzi nta muntu numwe akimbaje mugabo ni muri bya bindi nyene bicanye na ikini okiko hari ikindi wavuze ngo ngombe Msamaria nanuze na Sherini ko batarasohora indirimbo n'imwe nshasha cyanyiki nk'uko cyamana ndayikintu cyose na programme yacu kuko umuntu yo kwiruka ibyuma birahari mugabo indirimbo barazifise sikuvuga ko atandirimbo bafise indirimbo ziruzuye ariko nk'uko turi dusanga dukorana ikintu n'umwanya wacu nimashaka nanje na album irajyanye ngaho dindiriye kumwanya ushika ndindire n'amakolabo mfise hama nzoca ndabaha abafana banje iyo baba bakeneye iyo yifuza ntibagire ngo turajyanye shayiniki oya indirimbo zirahari kandi nyinshi cyane ngira n'ubu nshaka gusohora album zibiri zovamo kuje niwo muga navuze ni niwo muga wanje urumva ntakoze udakora ntakagira urumva nanjye gukora kuririmba ego samurakoze. Turacyabandanya nizere yuko inyishu zari zitomoye ikaze CEO ku bibazo bashoboye kukubaza karibu sana. Murakoze cyane reka mbere umuntu yabaje ubwa nyuma yavuze ati tuzore turaba ibyo tubaha kubera kimwe mutuduha natwe ibyo tuvugira kuri tuvuze ni content n'ubundi ni content ubushaka content kumbe bwa wundi urabona yuko ata entertainment yari wowe niwo surviving niyo mpamvu yatari kwi umva abajije ngo mumva muba mukeneye content niyo mpamvu muta supportinze no supporting ikintu niko mwimereye urumva ntaho turi turajare nimba ariko mwimereye urumva mukora amafuti mubizi urumva nta hamwe turiko turaja ni hahandi usanga umusani y'ibi bintu ishaka ibyo yishakiye ugacuza ukamuponda utazi umwanya yatakaje muri studio utazi icuya utazi umwanya wamufashe ukuntu yandika ijya ndirimbo utazi naho yakuyemo utwo dufaranga basi ho kumuha impanuro uja kukamutuka ukamuvuga nabi ho basi yo kumuha impanuro ni mu ndabiri indirimbo kuno bimeze kuno kumutera intege kuri mwebwe n'ibigo donc niko mwimereye ngo ifuke ça change ko bihinduka kuko ni hahandi abo hakujya badutuka bavuga ko tutazi kuko namwe mubishiramo uruhara rwo kuduponda kuko atavyuzi ko atavyo tuzi ko atanamwe tuko turishika urumva mwebwe mudupoze bavuze ko abarundi batazi kuririmba ega naho umurundi iyo mviro wako ntuze ekipe yagiye gukina umupira yatsinze bavuga ko ari igihugu cyatsinze rero ntibikujyoye wumvise ati ekipe yacu yatsinze naho muri bajya abantu mutavugana atakuzi canke ikimugwa urayifana ukavuga ati kubera ari ekipe y'u Burundi kinamwe abarundi ifoko ndayishigikira rero mu gihe no muri entertainment rero ukuraponda uri kurisamburira ko wenyine kuko birakugaruka ko cyavuga ati abarundi bwabundi nta kintu naho uri umurundi kiretse ubaye uri umuwembe nimwige gushigikira iby'iwacu nimwige nimwebwe murabifise mu ruhara runini ya cyane nimwige nimba umuntu yakoze ikosa mukosore mu kinyabufura nturinde kumwononera akazi mukosore kuko nawe urabifise mu ruhara indirimbo yari kuryoha iyo bari gushiramo kuno shirako n'ijya link nimba ndiko ndavugisha ndiko ndavuga nabi cyangwa nimba ndiko ndavuga ko iyo batari kuyishiramo akakantu nuko ni mume commentaire ngo apana commentaire zo guponda apana kwandika n'importe quoi kugira ngo wironkera ama commentaire gusa ejo wa murundi wawe murabifise ndabasabye jewe
jewe n'ukuri ndabasabye murabifise mu ruhara runini ya cyane kugira entertainment yacu itera imbere. Hari ababikora nabi ariko atavuze kanaka nabi ntashobora kuronka 50 commentaires ntazashobora kuronka. We aba yifuza yuko gusa abone commentaire mugabo zijya commentaire baba bariko baramutukanya ne page nawe avuge gusa ko yatesheje ko muze yiwe nkuko yavuze content yiwe ko yaronse ama commentaire menshi mugabo iyo content yawe uri kuyikoresha mu buryo bwayo. Est-ce que imariye ko muririmbye? Est-ce que imariye ki industry y'u Burundi? Est-ce que imariye ki bajya abantu bako barakwikirana page yiwawe? Eno karakachiyo content mara ironse koresha mwana mara ironse hari ikindi bavuze kuki festival izoguma ibandanya. Ni festival de l'independance iba buri mwaka no iba buri mwaka ngira twe naho tuzopfa hari n'abandi bazoyibandanya bayikora kuko ni ikintu cyo kwishimira nkuko nabivuze kuva aho. Kandi nkuko tubikora juste pour avoir de l'argent et tout muri ya ntumbero nyene nabivuze kenshi nabisubiyemo. Ni muri shagisata cyo kuvuga ati entertainment iwacu turabukuru twiteze imbere ducishije muri festival. No hama ari kindi naco babantu sinzi abantu b'ibimuga jewe nsanzwe ndakunda umuntu ambassadeur w'abantu bafite autisme kira murayizi ubumuga bwo mu mutwe ndumva ambassadeur y'association iba mu Butaliyani nonga nkaba nkora mu bintu byinshi ni hahandi nyene ndavuga ati murafise ibintu byinshi mwotubaza mugabo mwe mu prefera kuba mutubaza je sais pas ibindi kubera iki ntoshigikira ikimuga hajya umuntu wese agendana ubumuga nuko umuntu aba atabizi. Turafise ubumuga nuko nyine petete ko ubumuga bwacu twebwe butari physique bitaboneka physiquement mugabo usanga dufise ubumuga. Rero mu gihe nzi yuko par exemple ndo muvyeyi anytime ushobora kubyara umwana amugaye mu mutwe, anytime nanje nshobora kugira accident nkabikimuga, anytime umuntu wo hafi yanyu cyangwa wo mu muryango wawe ashobora kugira ubumuga, kuko ubuzima ni ikintu burahinduka. Uno munsi ukura turengajuka usanga ukurarira cyangwa uno munsi umuzima uvuye nga accident baguciye amaguru. Toke ni ikintu gishobora gushikira umuntu wese, kubera ko umuntu atobashigikira bajya abantu kubashigikira si kuba amahera gusa, urashobora kubashigikira mu bikorwa byabo kuko hari abazi no kuririmba n'ahari bimuga. Hari umuntu je kugira bangire umambassadeur nuko uwo mwana yaro afise ubumuga bwo mu mutwe, ngabo yumvise indirimbo ya Fariyazi yaca afungura acatamba urumva. So hariyo nka iyo ni association y'aba autiste monoze muri Italie, hariyo fondation wiragiye twakundi nyine bibimuga. Donc twebwe mu buryo bwacu dufise nk'umuririmbyi sinzoreka kuja gushigikira kuko nabonanye n'abantu barakenewe barakeneye kumva yuko bashigikiwe, barakeneye kumva yuko bakeneye affection, bakeneye surtout ikintu nk'icyo barabikeneye mu buzima bwa misi yose, barabikeneye kumva yuko ari abantu nk'abandi. C'est pas parce que ngo ari kimuga mu mutwe canke yacitse ukuboko yuko adashobora gufashwa, no, ashobora kuba adafise amaboko mugabo afise ikindi yokora cyo marira Uburundi. Donc abantu nk'abo barakeneye iyo support. Kandi muzongore mugenda mubabaza n'ibibazo babone yuko nabo nyine bakenewe, apana kuza kudutera induru gusa twebwe ngo kubera FIZZO yavuze ko festival itaba mukaca
abantu nk'abo nabo nyine barakenewe yuko bumvirizwa muri society, birakenewe cyane rwose. Barakenewe kumva yuko n'abantu ko bitayeho basi. So hariho fondation Ngoga, ngira nayo nyine murayizi, aho tuje ngorana n'ama association menshi, kuko nanje kugira ngere aho ndi narafashijwe kandi n'ubu nifashwa. Donc simbona ukuntu nanje noba fise ico noterera mu bisata kanaka ko ntoreka kubikora, kuko ibintu bigirwa n'abantu. Hari ikibazo ngira nabishe ibibazo nuziyavye. Hari ikibazo wabajije ati mbega sinibuka, yabajije ngo kwitega iki gishasha muri festival kitari cyabaye muri festival ya deuxième édition. ngira ko urabibona kuri bashe y'inyuma hari abartiste deja batari barimo. Icyo ni ikintu ndabona, ikintu gishasha nibyo cyangwa se so nibaze ikintu nyamukuru, ikintu gishasha kizoba kiri mutewe situ nk'iyi 3e edition twagize. Ikivugo ci 3e edition nuko nuko tworonka ikibanza entertainment yose, kuvuga gusa abaririmbyi bose. Bon, mu mupira ho baradusombije kure, mugabo abantu seto abantu bitwa abaririmbyi abakomedien bodushira natwe ku mwanya, ukumenga twarakumiwe gatoyi. Nibya bindi nyene bashaka kuza kuraba kuri nduze bakabona muri ko muratukana, batukanye kunuko gute abantu ntibarumvikana, bama mu njyane, bama bariko baragwana, bariko baraterana amajambo. Urumva reka tubihoze gatoyi.